Petero agakiza mu majambo make ni kumenya kuri umunyabyaha ko Yesu yasheshe amaraso kuganje nkamwakira ntaravye yuko nkeneye ibintu ariko ndavye yuko nkeneye umukiza yaje mw'isi hanyuma maze kumwakira nakiriye ubuzima nakiriye ubugingo ko sinakiriye ibintu dokaro gasanzwe hari igihe mu buzima busanzwe umuntu abakeneye akazi nagenda kano koro gasanzwe hanyuma uwo muntu bakamubaza bati akaja gusaba akazi hanyuma akamubwira ati aha twakira bakizwa gusa aca baza bagenzi biwe ati mbega burya gukizwa bigenda gute uragenda mu ishengero uragenda imbere hanyuma ukihana agaca agenda mu ishengero ya wa mutegetsi canke wa mukuru wa entreprise ahasengera akanka karorero umva nakana karorero aja kuhasengera imaje umukozi w'Imana arakavuga ubutumwa bambiye ngo ugende imbere agaca agenda imbere agaca yakiriye Yesu ntiyakire Yesu kuko atawe yikora umunyavyaha yakiriye Yesu kuko akeneye akazi kandi ako kazi arashaka kukaronka kandi akaronsa no kwemeza yuko uwo muntu adakijijwe uwo muntu yarakeneye akazi ntiyarakeneye Yesu biravugwa neza ngo bumvise ubutumwa bwo Petero ngo ariko aravuga ku munsi wa Pentekote ngo bibacumita mu mutima ngo barumva yuko barabaza Petero n'izindi ati none dukora iki n'igiki twokora haleluya bakeneye ko umunsi umwe hagira abantu umunyavyaha avuga ati nokora iki jewe sinomubwira nti ukeneye akazi ukeneye ibintu ndamubwira nkuko Petero yabwiye abo bantu avuga ati mukene ubwa mbere kwihana ubwa kabiri mukeneye kubatizwa muri mpwemu yera ica gatatu kuko iryo sezerano atari ryanyu gusa ni ry'abana banyu ako niko gakiza murakoze cyane.